hari kigira kabiri usanga kitugora nk'abungere canke nk'abakozi b'Imana, désir za visibilité, kuboneka, kumenyekana. Ubu turi no mu myaka igoye ya YouTube n'ibindi byose, aho turaba abaturavye, abadukurikirana, aho umuntu aserebra ko abantu bangana gute basigaye bamukurikira, aho ugwana kugira ngo abantu bagukurikirana baba bari benshi, ugasanga susi yo kuboneka nuko abantu bamenye ivyo uri kurakora irabaye niniya. Hama mu vyimviro byakuvuga ngo ngo n'ubwami bw'Imana buriko burakura, ariko muri background Imana ikabizisa ubwami bwanje buriko burakura, n'ubwami bwawe buriko burakura. Ibi ndiko ndababwira basi ni vyanshiki. Yesu ashimwe cyane. Ndiko ndababwira ibintu nzi. Ntitugomba kuba abantu dushaka gukurikirana ingene abantu batuzi, kuko Bibiliya ivuga ngo ugomba guhimbara abantu agahembo kiwe aba yagahawe, ariko ntabagishobora guhemba sebuja, kuko atamuntu akorera abami babiri. Rero nimuze mugire ikibazo na susi yo kumva mushaka ko abantu bamenya abo muri bo n'ivyo muriko murakora. Ega ivyo dukora ni vyiza kandi bifise ubuzima, ko abantu babimenya ni vyiza, ariko kandi ntitugomba kugira objectif yuko tumenye abantu batubonye, kukicika prison. Umuntu murahura ngo ndakuzi, ngo abagukurikirana bangana gutyo ugacuboregwa. Iyo ugiye kwitwararika abagukurikirana, uzotangura no kwitwararika ivyo babwira, kuko abantu bo muri kino gihe ntibakunda ukuri, bakunda ibintu bibaryohera. Hari ubutumwa tuvuga tudashobora kuzokurikirana n'abantu benshi cyane kuko butari populaire, kuko butajaye n'ivyo abantu bashaka. Rero ni wagira objectif zo kuvuga ukuri, ukagira na objectif zo kugwiza viewers, ico kizokubera ikibazo, kuko visibility canke kuboneka canke kuba rurangiranwa si objectif spirituel.